position rero ngomba kwerekana ni position yo guca inyuma. Iyo tuvuze position yo guca inyuma ni hamwe umugabo aba ashaka ko guca inyuma. Turabizi yuko hashobora kuramufasha kugira ngo umufashe umugabo nuko bigusaba kugonda kugira ngo ino umugabo ahashikira neza, kuko iyo ugonze gutya no kuvuga ko ino umugabo arahashikira neza, bituma n'igitsina nyine n'igitsina akibona bien. Mugabo ugomyuko kugira ngo abone igitsina biragorana, swat iyo uri nka munini cyane biragorana. Ngozi mitaraje ibintu ntabyo nkora habona, sivyo? Umugabo kugira ngo agishikira akarinda gukabaka, umugabo yagukoraho ngo ndeka, umugabo yagusoma ngo ibyo biranshisha, umugabo yaje kurondera amazi ngo reka kuntubanga. None ga mufasoni iyo agiye hariya akabona bakimuha cyose bakimusereva, azogaruka canke nubwo agaruka ni hamwe avuga ati naramaze kumurongora, twaramaze kubyarana, reka ndamugumize mu rugo turera abana. Hello guys, muraho mumeze neza? Twizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss, namana bateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero urashobora kwiyumvira ese ni kiganiro nyabaki Fofo yashoboye kudutegurira. Uraza kukibona amaso ni kuri ekra. Narabandanya ngumana kwibutsa kwanda subscribe, like, share na comment kuri channel ya Iby'iwacu TV kugira uko tuzokwama dushiraho ibiganiro bikorohere kuba wa mbere kubibona. Hanyuma icyo tugusaba no gusharinga mu nshuti n'ababanyi n'abagenzi kugira nabo bige bamenye, biba byiza kurusha. Uyu munsi rero urashobora kwibaza ko Fufu yicaye agomba atwegishe inyigisho nyabaki. By'ukuri ubu tugomba kuza turakora pratique, ducishamo dukora pratique ntoya zishoboka kugira ngo twigishe ingo, kugira ngo abagore bamenye uburyo bari bikora mu buriri, kugira abagore bamenye uburyo bari bwubake ingo zabo. Wa mukenyezi, icyo no kubwira, ibintu byose bipfira hejuru, ibintu byose bipfira mu cyumba. Iyo mu cyumba bigenjeje neza bishika no muri saro, bigashika no mu bana, bigashika no mu babanyi, bikongera bigashika no mu muryango, sibyo? Kubera babigenjeje neza. Niyo wabibihije bishika muri saro, bigashika mu bana, bigashika mu babanyi, bigashika no mu muryango, sibyo? Rero ahantu haboneka ko hubaka urugo ni mu cyumba. Ahantu haboneka ko hubaka urugo ni hahandi muhurira muri babiri kandi muri gusa uko mwakavutse, hanyuma mugakora imibonano mpuza gitsina. Iyo umugore yakoreye umugabo neza, by'ukuri umugabo aramukunda, by'ukuri umugabo amuhica adafise, mugabo icyo afise cyose ategerezwa kukimuha. Arashobora kuba ari umugabo afite ingeso yo kujya hanze byose, mugabo mu gihe rero wagize effort nk'umugore ukabikora neza, ukakimuha neza, bityo umugabo yakurikira hanze agasanga nico kimwe birasa n'ibyo umukorera, haragera wenyene yitahura, haragera wenyene yiyumvira eske aya mafaranga njana hanze kubera iki ndayonona ndayajana hanze, kandi ngona uko babinkorera hanze bimeze cyo kimwe nuko umudamu wanje abinkorera. Ni impamvu nyabakinza nonona amafaranga ndayajana hanze hako nuyagumiza mu muryango canke agakora projet runaka mu rugo, sibyo? Ukaca usanga umugabo wenyene aritahuye, arigaruye, gutyo bigatuma umugabo n'ibyo kuguca inyuma bihagarara. Mugabo iyo warekeranye abandanya bya hanze kuko aguma asosegwa hanze, hari ikintu ajya kuri guhiga hanze atakubonaho, sibyo? Iyo rero wigaruye ukagikura, gutyo uri kuragarura umugabo wawe. Badamu beza, twige uburyo bwo gukora imibonano mpuzabitsina mu ngo zacu kugira ngo abagabo badushime, kugira abagabo bacu badukunde, kugira abagabo bacu bamenye n'ibyo bagiye kurondera hanze, bigarure hanyuma batugumeho buye kugenda, sivyo? None navuze neza ko umukenyezi bamwiza ku murango, mubaho umugabo, witeho ku bana. Mugabo iyo hageze ijoro
shakubura umuntu wakijijwe umusenzi wa mbere ubaho kwisi werekwa ibitangaza utegezwa kuba imaraya mu gitanda ni maraya imbere y'umugabo wawe sibyo urabinyegeza ukabihishahisha umugabo yaje hanze imbere yuko imaraya ikimusuriva ibanze ikiyambura impuzu zose ikaja imbere igatamba ikazunguruka ikamwereka taye ikamwereka uko aremye ikamwereka igikiriza ikamwereka umukondo kugera aho imwereka kuri kakantu kadapima n'irobo kakanyama kadapima n'irobo umugabo yamara gukubita ijisho yonyene kacitangura kwitaba preza kandi itaragira n'icikoze bivanye nuko yabigenye ibanza idore imara ibanza gushakisha umugabo umushuko w'umugabo ibanza kuwurondera kugira uzamuke kandi iwurondera mu buryo bworoshe cyane umugabo atararindira no kumukaresa atararindira no kumukuraho kwambura gusa impuzu akaja imbere yiwe umugabo yamukubise amaso babizi ariko wewe niyo mugiye gukora imibonano mpuzabitsina usaba ko umugabo azimitara ngo zimitara je ibintu ntabyo nkora habona sivyo umugabo kugira ngo agishikira akarinda gukabaka umugabo yagukora ngo ndeka umugabo yagusoma ngo ibyo biranshisha umugabo yaje kurondera amazi ngo reka kuntubanga none ga mufasoni iyo agiye hariya akabona bakimuha cyose bakimuseriva azogaruka canke nubwo agaruka ni hamwe avuga ati naramaze kumurongora twaramaze kubyarana reka ndamugumize mu rugo turera abana bya bindi byo kwikurayo imara yerikira katigwa igitenge buri kwezi mugabo wo kamara n'umwaka wose atakugura igitenge kandi uzavuze ngo yabuze amafaranga kubera iki baramutetesha bamuha urukundo rwinshi n'ibyacuro muza muri rengagiza inyigisho twigishe hanyuma ukurikirane video unkurikirane hanyuma ugende ubikore ugirese mu rugo rwawe urabe ko atakintu gihava gihinduka biraryoshe kuba umugabo ashobora kuba afise icyo yibuka ku mugore wiwe kubijyanye n'imibonano mpuzabitsina atejewe sherinda mwibukira kuri iki sherinda mwibukira kubera urantetesha sheriyo tugiye mu mibonano mpuzabitsina hageze haryoherwa arataka akavuga amazina ico cyo nyine kimwibukiraho sibyo mugabo kabangaho mugabo atani kintu nakimwe ashobora kukwibukirako kukijanye n'imibonano mpuzabitsina uburi kurakora gute wa mudamu iyo umugabo kimuhaye neza aragusimira n'ibyo adafise araguha n'ibyo adafise ntawuza kuruta nubwo yobona abandi hanze nubwo yobona abakuruta taye nubwo avuga ati umugore wanje number 1 bivanye n'ibyo kirane umukorera mu buriri sivyo none uyu munsi rero position ngomba kwerekana position ntoya nka zibiri gusa hanyuma niwakurikirana ino video by'ukuri ugenda ugerageze urabe ko mu rugo bitagenda neza sivyo position rero ngomba kwerekana ni position yo guca inyuma iyo tuvuze position yo guca inyuma ni hamwe umugabo aba ashaka kuguca inyuma turabizi yuko amaposition menshi hari position abagabo bakunda cyane abagabo nka bose barakunda zino position zo guca abagore inyuma umugabo ashaka kubwira ati sheri ndakeneye ko ndaguca kubw'inyuma sibyo rero iyo umugabo umaze kunama kugira ngo aguce inyuma urashobora kuba wafukamye gutya nkuko ufukamye hanyuma ntushobora kuguma gutya kubera ugumye uko ntashobora uri kuramufasha umugabo ntashobora kuramufasha kugira ngo umufashe umugabo nuko bigusaba kugonda kugira ngo ino umugabo ahashikire neza kuko iyo ugonze gutya no kuvuga ko ino umugabo arahashikira neza bituma n'igitsina nyine n'igitsina akibona bien mugabo ugumye uko kugira ngo abone igitsina biragorana swat iyo uri nka munini cyane biragorana umuntu muto wewe nkuko kwanje birafuma ariko iyo uri munini cyane biragorana bica bisaba ugonde aha mu kibuno uhagonde kugira ngo hino haje hejuru hanyuma bica byoroha umugabo ingene ashobora kuguca inyuma sibyo none rero mu gihe iyo umugabo aguciye inyuma menya ko utaguma umeze gutya hanyuma ngo umugabo
aze akore wibereye gutya. Bigusaba ko ufasha umugabo, sibyo? Bikagusaba ko mu gihe umugabo ari kuguca inyuma nawe ukoresha systeme yo kunyonga kugira ngo umugabo, igitsina cy'umugabo gikubite impande zose. Twabwiye ko umugore akenshi usanga afise parti zitatu. Rero izo parti zitatu kubw'indani iyo udafashije umugabo ntabwo ashikira. Umugabo we aguma yinjiza indani. Kugira ngo izo parti zitatu zishikirwe nuko wowe umenya ko kino kibuno cyawe ugerageza kukinyonga kugira ngo umugabo igitsina cy'umugabo gishikire hose. Sivyo none iyo rero bikoze gutya bituma umugabo ashobora kurangiza neza, kandi nawe bigatuma ushobora nawe kurangiza mu buryo bwo gufashanya igikorwa. Nibuka neza ko twavuze ko kino gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo ari igikorwa cy'umugabo gusa, ahubwo ni igikorwa cy'umugabo n'umugore, ni gufashanya igikorwa. Position igira kabiri, umugabo arashobora kuba yajyamye agaramye, okay? Aje kukubwira rero ingo uwicareko. Umugore urashobora kwicarako, urashobora kuza ukayicarako. Umaze kuyicarako, menya neza ko aha ugiye kuyicarako niwe ugiye gukora igikorwa. Umugabo yagaramye ntacakora, yagoroye amaguru. Aha kubwira ati ahasigaye nahawe, niwe noneho ugiye gukora igikorwa. Ushobora kuba ufashe ikiriza cy'umugabo no kugifata, hanyuma bikagusaba ko nawe ugenda uriko uraduga umanuka ukora pompage, nka kujya bakora pompage, ukagenda umanuka uduga umanuka. Aha uyicaye ku gitsina cy'umugabo uriko urakora igikorwa. Ntibigusaba ko mpaka umugabo wenyine abari bakora igikorwa, n'umugore ufite uburenganzira bwo gukora igikorwa. Kuri iyi position hari ukuntu umugabo ushobora kuruha wewe, umugabo nawe kubwo hasi akagufasha ku ruhande rwe, nawe nyine arashobora kugufasha kubwo hasi, wowe atari uri urapusa uduga umanuka, ugasanga umugabo niwe ariko arakora aduga amanuka agaramye hasi, nawe umwicayeko. Ico ukora wowe ucugerageza kumworohera umugabo nawe akabaduga amanuka, mugabo nawe ukacumufasha rero kugira ngo uko aduga amanuka niko gumukatika, niko gumunyonga kugira ngo ibintu biheze bigende neza. Sibyo ni position rero zibiri tari kwigisha uburyo ushobora gufasha umugabo igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Okay, murakoze cyane ababandanya badukurikirana. Imana ibahezagire cyane naho butaha. Bye bye.